muri Uvira humvikanye amasasu menshi y'inkohozi n'izina zito zito ndetse vyatumye uruhagarara rutangura kuba mu gisagara ca Uvira ndetse n'abari mu gihugu c'u Burundi. Hari abenshi bariko baravuga yuko bashoboye kumva ivyariko birabera hakurya mu gihugu ca Kongo. Turaje tubabwire ingene vyari vyifashe muri rusangi cyane vyabaye kuri uno munsi w'igenekezo rya 18 kwezi kwa kabiri uno mwaka turimo, aho benshi bari biteze yuko uno munsi ari wo wanyuma kugira ngo bahagarike imigwano, bubahirize bose ku mpande zose ibijanye no kubahiriza amasezerano y'agahengwe. Ibi turaje tubabwire mwakino kiganiro ndetse tubabwire n'imigwano ikomeye cyane yabereye mu buce nka Remera ndetse na Sangwe na Minembwe. Tubabwira yuko ubwo buce nabwo bwabereyemo imigwano nubwo yuko idasanzwe. Sivyo gusa, turaza gusimbira muri territoire ya Masisi aho ni muri Nord Kivu, tubabwire aho mu gace bita Katoyi naho hashoboye gutikira inganda bituma igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abana b'u Rwanda bongera gushirira mu mashamba ya Kongo. Ibi vyose n'ibindi turaje tubibaye mu kino kiganiro cyacu cy'uburyo bw'amajwi nibwo twifashije kugira ngo dushobore korosha ibintu. Renda basabe mwongere mu dutera iteka mukore subscribe ku batarabikora. Iyi ni B-Info News, je nitwa Cody Black. Ndabasabe mudukunde mwongere mudukundisha abandi, bizotuma zino nkuru tubaha zigera kuri cyane ndetse abenshi ni muzobe buzibwigwe ahubwo muzobe buziyumvire. Umaze gufyonda subscribe ntiba bihagije, uracufyonda ugakengeri cyangwa ukazogera kugira ngo ikiganiro cyose dusoye cyangwa kije uzobura bamo ba mbere bakiravye. Like kuyikorako twara amasegonda 2 n'ivy'ingenzi ndetse gushira akantu muri commentaire navyo biradufasha cyane, biratumotiva cyangwa bikatweka yuko tudatamba twirorera. Manzi ndamutse cyane mu bwose mudukurikirana, mwiriwe cyangwa mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikirana. Rero natangwe ndababwira yuko hano hakujya mu gihugu ca Kongo cyane mu buseruko uko ibintu twari tuvyiteze yuko imigwano yoba yahagaze cyangwa iyo bigiye kugabanuka, tubona inguvu zidasanzwe zo zikomeza ziyerekana muri no migwano iri kiraba ngaha ku butaka bwa Kongo cyane ku mpande zose. Umuhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 RDF uragaba ibitero, FARDC nayo ikagaba ibindi mu gihe itari muri defensive. Tubabwira yuko dufatiye ngaha muri ano masasu yumvikanye kuri uno munsi ndetse abari mu gihugu cy'u Burundi bo abenshi bari bibaza yuko ari mu gisagara ca Uvira ariko harabera imigwano. C'est vrai ni muri territoire ya Uvira ariko ntabwo imigwano yabereye mu gisagara ca Uvira, ariko mwumve yuko ubuce nka Sange, Remera ndetse na Minembwe hariko harabera imigwano idasanzwe. Duhere ngaha muri Sange na gace kari mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zarigeze kuvayo, ariko kano gace FARDC yaragiyeyo yamaze umwanya muto yahavuye ndetse atamigwano ibaye mu masaha y'ijoro. Ico gihe turavyibuka yuko AFC M23 RDF yazanye amakamyo atari make y'abasirikare barunda ngaha muri Sange, ariko muri bano basirikare bazanwa ngaha muri Sange nyamba bazanye 300. Mwumve yuko benshi bo basigaye boba ari nk'ijana na 180 canke amajana kubera ko imigwano yabaye kuri uno munsi yatumye abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda batikirira ngaha muri Sange. Muri Sange guhera mu masaha ya kare humvikanye ibiturika by'inkoho nini ndetse na zito zito ku migwano yariko irahabera. Ni migwano vuga yuko yabaye umwanya utari muto, aho coalition ya FARDC irimo ingabo z'u Burundi, irimo Wazalendo ndetse na FARDC bwite ndetse n'abandi bose bafatikanya na bacanke bagiye gufasha leta ya Kongo bagavye ibitero hano muri Sange. Bagaba ibitero ahasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ko bari bamaze kubashinga ibirindiro ngaha muri Sange. Byaboneka neza yuko atamugambi wo kuhava vuba bari bifitiye bano basore b'igihugu cy'u Rwanda, ariko amakuru twagiye kuronka nuko hagiye kugira amasaha y'umugoroba tutaramenya yuko FARDC yoba yagize akayisite yoba yashoboye kwigarurira
Sange mu buryo bweruye, ariko imigwano uko yabandanije niko twumva yandi makuru, ndetse atubwira cyane y'abene gihugu ba muri bino bice, batubwira uburyo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zariko zirahungira mu bindi bice bitariko biraberamwo imigwano. Ivyo twovuga yuko ari inguvu za FARDC, inguvu z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'inguvu za Wazalendo bariko barahangana n'izinyeshamba bagerageza kuzisubiza inyuma kugira ngo baziyomore bazikure ngaha muri Sange vyorohe, bakontrole umutekano mu gisagara ca Uvira, ibintu bimeze neza atawo bari ku gatuza canke ku rutugu. Ibi vyatumye abene gihugu batari bake bari basanzwe bangaha muri Sange bahungira mu gisagara ca Uvira. Ubu tuvugana muri Uvira bariko barakira impunzi z'abakongomani bari muri Sange, kuko nka yuko bashobora guhitanwa n'ino migwano iri kirabera muri Sange. Murabizi yuko ushobora guhitanwa n'amabar perdu ugasanga urapfuye, ariko abene igihugu ba hano bacu bavuga ati dushobora kuguma ahantu nk'aho ariko harabera ibintu nk'ibi, reka tubanze tuhave ahubwo twigire aho imigwano itariko irabera. Rero kubibagiye canke kubabwiye yuko muri Uvira hariho imigwano yo kirabera mu gisagara, ntabwo ari vyo, nta nabukiye buke. Imigwano iriko irabera hariya mu misozi ya territoire ya Uvira, ntabwo ari muri Uvira mu gisagara, kuko muri Uvira mu gisagara amakuru dufise nuko hatekanye hameze neza, atakibazo na kimwe kiri ngaha muri Uvira. Rero abariko bavuga ko muri Uvira ibintu vyabaye wandabaga, ibintu bigeze habi, novuga yuko araba beshi kubera ko muri Uvira imirimo irakomeza kubandanya ukuri kwamye, ibintu bimeze neza, abantu baguma bakora ikuba vyabo ataco binona kubera ko umutekano wo usanzwe uhari. Ati rero ngaha muri Sange abantu benshi bashobora kuba batazi Sange iyo ariyo, ariko nagenda babwire yuko Sange hariho n'agace gato kari novuga yuko gahana urubibe n'igihugu cy'u Burundi. Abenshi murabizi mu ntara ya Cibitoke ya kera aho bitwa mu Nyamitanga, kajya gace mubona hakurya niko bitwa Sange. Rero mu gihe haba hariko arabera imigwano canke ukurasana kudasanzwe, aba bari ngaha mu Nyamitanga barumva neza ukungene ibintu biko biragenda hariya hakurya muri Kongo na cyane ngaha muri Sange. Rero amakuru dukura ku bene gihugu b'abarundi bari bibereye ngaha mu Cibitoke ya kera mu ntara yagutse ya Bujumbura, batubwiye yuko kabisa imigwano itari isanzwe kubera ko bumva yuko inkoho zinini na zito ziriko ziravugireho kabisa, bariko bararasana mu buryo budasanzwe kandi biboneka neza yuko bose bari bamaze kwambarira urugamba. Rero abari muri ngaha mu Cibitoke baguma batubwira nkuru vyagiye ku mugoroba, bisa nuko amasasu agabanutse, ntiyasubiye kumvikana cyane, ahubwo baza barumva rimwe bongera basubira kuhigyo rinyikiye bakabura. Rero mwumve yuko FARDC, FDNB, Wazalendo bari mu kazi kose ngaha muri bino bice, bariko baragabamo ibitenshe cyane muri Sange. Muri Remera naho habaye imigwano, muri Remera imigwano yabaye kandi ikomeye cyane, aho coalition FARDC naho yagavye ibitero baza kuhicira abagabo batari bake binyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo amakuru dufise muno muri FARDC baba bashoboye gutakaza n'ubwo tarabitora neza, ariko mwumve yuko muri Remera umwana w'u Rwanda naho yahapfiriye. Minembwe naho twababwiye ivyaho. Minembwe muri point 0 M23 yakomeje kuyitirira ivuga ngo irahafise, ngo nahafashe, ngo bimeze uku, ariko amakuru twagiye tubaha cyane mu kiganiro nabashikirije kare, twaberetse ukungene uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri point 0 atawuriyo, ahubwo ubu tuvugana a 100%. Point 0 iri sous contrôle ya Wazalendo ndetse na FARDC ndetse nabo bifadikanije mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano ngaha ku butaka bwa Kongo. Abariko barahendwa ngo point 0 yafashwe, point 0 imeze uku. Hariho video iri kira trendinga yerekana gukungene ngo M23 ngo yafashe point 0, ariko naganda babwire yuko ino video iri kira canako muze kuraba musesangore neza. Ni video yafashwe
na Maripo igihe asiga ubuzima ngaha muri point zero nyene yijeje ngo Wazalendo yahavuye ikimurasa mu mutwe. Muravyibuka yuko yagiye aravuga yafashe video agiye gukorera y'amakuru ariko ntivyamworoheye ko yahasize ubuzima. Iyo video Maripo yafashe niyo irekira kwiza ku mbuga ngurukanabumenyi ngo M23 ngo yamaze gushika ngo muri point zero ngo bimeze uku ariko twagira tubabwire yuko iyo nkuru ari kinyoma cyambaye ubusa. Ubu tuvugana inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda atabozi ko ziranukira ngaha muri point zero. Ikindi no babwira nuko imigwano itari kubera ngaha muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, twabwira yuko imigwano ikomeye cyane. No babwira yuko muri territoire ya Masisi neza na neza mu gace bitoka toyi ibintu bitoroshe, aho umunyarwanda kwigerekezo rya 17 kwa kabiri yaraye ahatikiriye mu buryo n'umwana azovuka inyuma ya leta ya Paul Kagame azoza arabwirwa ati burya ku ngoma ya Kisekedi harapfuye abantu benshi. Ku ngoma ya Kisekedi u Rwanda rwaraburiye muri Kongo mu buryo budasanzwe. Ni muri gatoyi, ni muri territoire ya Masisi. Tubabwira yuko nagace kari gafiswe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, mu nyuma baza kuhakugwa na Wazalendo ibarashe mu buryo budasanzwe, baza komoka bava ngaha muri Katoyi. Ku bantu bahazi n'amakuru dufise, Katoyi baravuga yuko aragace kari strategique gashobora kwifashishwa n'uruhande rwo rwose mu gihe cy'intambara. Rero Katoyi Wazalendo yarongeye kuhagaruka. Rero mwumve yuko Wazalendo ari yari hari no munsi, ariko M23 Kagame arababwira ati ivyo mukoze nibihagije, ndashaka yuko iriya Gatoyi muyigarura atakibazo na kimwe. Ariko tubabwira yuko byabaye nkuko abashoyi kuri songoye, kuko abo yarungitse uwagarutse n'ikimuga cyangwa uwagarutse yabaye nk'umusazi. Nuvuga yuko atazi na wene ivyamubayeko, kuko barashwe mu buryo budasanzwe. Amakuru dufise nuko bashoboye kuhatakariza cyane mu bitero. Rero bagavye kuri FARDC umuriro watse ku buryo amazu atari make yunga muri Gatoyi y'abene gihugu asamburwa n'ibibombe vyariko biravugira ngaha muri Gatoyi, ndetse vyanatumye haba bene gihugu bake bahasiga ubuzima, mu gihe M23 yariko irarasa injugujugu z'amabombe mu mihana y'abantu kugira ngo ishobore kubabaza FARDC. Ariko FARDC yahagaze neza, ihagarara amagabo, maze ikubita zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ababakubise biravuga yuko ari abasikare ba Hibu, basikare badasanzwe bafise umwitozo canke bakoreshejwe ikosi rikomeye cyane, nibo baciye baseruka ngaha muri Gatoyi maze barasa umusikare w'igihugu cy'u Rwanda, birangira ataye umutwe. Abo zica ayacira nayo Amira. Nashatse kubaha resume y'amakuru mu nkundire cyane. Tubanze dusimbire aha muri Rubarika nagace kavamo novuga yuko amabuye y'agaciro menshi, amazahabu ndetse n'ibindi by'agaciro byose bya Susore. Aragacigari gasanzwe kimbamwo ubutare z'ibishamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse aragace kabafatiye runini kuko niko gace bakura mu butare. Novuga yuko ari bwishi. Murabizi Human Rights Watch eriko gushikigeranyo hanze cerekana amatoni y'ubutare amaze kuva ngaha mu gihugu cya Kongo yerekezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Twabwira yuko rero muri ayo matoni amenshi yavuye ngaha muri Remera. Kisekedi yarabibona akaburuka bigera kubera ko aka gace karimwo zino nzahabu canke ka Gatoyi kari mu bice byafashwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kisekedi yaravye umukenyu urashobora kubakubitisha atatoye inkoni, maze amakuru dufise kugeza ino saha, kugeza uno mugoroba, nuko amakuru dufise kugeza kano kanya, amakuru dufise ari uko bino birombwe by'amabuye y'agaciro Perezida wa leta iharanira demokarasi ya Kongo afise ububasha bwose mu gihugu, bino birombwe yamaze kuba abigabira Amerika, akaba ariyo igiye kuba ibijera ndetse inimba ijana iyo ishaka. Nakantu kakomye mu nkokora
azino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kuko Trump ntazigira yemera gukora hamwe n'izinyeshamba mu gihe bamwomoreye. Bavuga baca umugani bati ngo uhawe na patiri ngo atekera ngo ababikira bakanura amaso. Nuko rero vyagenze, patiri Kisekedi yagabiye Trump, aramubwira ati aka gace kose ndakakugabiye ugakoze ivyo ushaka. Rero ivyo twokwitega nuko Trump agiye gusora n'abasore ba Kagame nabi muri kano gace, kubera ko Trump yamaze kuhagabirwa, yahagabiwe n'umwami kandi yahagabiwe n'umuntu ahagaba. Bisigura yuko president w'igihugu cy'u Rwanda ataco afite cyo kuvuga ngaha muri Rubaya, kuko yamaze kuba ahatanga atakibazo na kimwe. Kumbure ku munsi w'ejo ino nkuru tuzogerageza tuyibagarukanire, twice ijya nino, tuyisesangure mu buryo bwiza ndetse bunagaragara cyane, kugira ngo mushobore gutahura mu buryo ubu cange ubundi. Reuters ni kinyamakuru novuga gikomeye cyane, cyabonekanye cyane canke cyagaragaye cyane, cerekana ibiriko birabera ngaha mu gihugu ca Kongo, amanyanga ariko arakorwa na leta y'u Rwanda. Nico cyamaze kuba gishira ino nkuru ahagaragara yuko muri Rubaya hamaze kuba hegurirwa leta zunze ubumwe za Amerika. Inyeshamba nazo zirajyahe, cyo twibaza ati nyamba Kisekedi yahatanze zino nyeshamba zizohora zibira u Rwanda hehe, bimeze gute? Kumbure n'ibintu zo komara tubashikiriza, n'ibintu zo kwamana suite yavyo, kugira ngo dushobore kumenya uko biriko biragenda mu mwanya uwariwe wese. Nuko ibiri ku mirongo y'urugamba ndabona tugarukiriza ngaho muri make nivyo vyaranze imirongo y'urugamba yo kuri uno munsi. Ndashimira cyane mwe bose mutwara kino kiganiro, cyane cyane abigoye bakakiraba cyose. Murabona yuko twize mu masaha y'ijoro, ndizere yuko bashoboye kubumvira byinshi kandi bigiye bitandukanye. Ndagusabe rero ntugende udakoze subscribe utarabikora, mudutere iteka, mudukunde, mongere mudukundisha abandi, bizotuma ibiganiro tubaha bigera kure cyane kandi ubutumwa bushike kure aho twifuza. Rero komante ni ikibazo cyiza cyane twabasigiye, mushyiramo intererano ndetse mugashiramo nibazo byanyu, kugira ngo tubashe kubatohoreza amakuru menshi kandi yizewe. Karenda bakibanure mu bose twabanyuma kino kiganiro. Ndizera yuko tuza gukomeza kubana namwe mu bindi biganiro byacu. Bye bye.